Ijambo ry'Imana riti nta kintu gishasha na kimwe kiri ngaha musi y'izuba. Vyumvikana yuko ingorane tuba turiko turacamwo hari n'abandi baziciyemwo kandi bakazitorera umuti. Martin Luther King kugira ngo atanguze urugamba arafise aho yavomye ubwenge. Murabona ko yariko arasoma igitabo ca Gandhi. Kino gihe natwe inyishu z'ibibazo vyacu ziri mu bitabo. Ibi bibazo turiko turacamwo n'abandi barabiciyemwo mbere baca mu bibazo bigoye cane kudusumvya, ariko barabitoreye inyishu. Tweho kuki tutobitorera inyishu? Mu 1955 muri Amerika abirabure bavuye muri Afrika barabaja, bafatwa nabi, bararenganywa. Haba amashure y'abirabure n'amashure y'abazungu. Mu modokari abirabure bagendera inyuma, abazungu iyo bagendera mu vyicaro vy'imbere. Umunsi umwe rero niho umwiraburekazi yitwa Rosa Parks yicara mu kibanza c'umuzungu kubera yararushe. Baca baramufata baja kumupfunga. Iyo niyo yabaye imbarutso, abirabure baca bafatira ngaho nyene. Martin Luther King aca afata bwa bumenyi yakura muri vya bitabo, aca yigisha bagenzi we ingene bakwiye kwifata mw'ivyo bihe. Ndabibutse ko Dr. Martin Luther King yari pasteur wo mw'ishengero ry'ababatiste. Yahaye bagenzi we yabigisha yuko badashobora gusabira kwihonyangwa ry'amategeko ku karenganyo bariko baragirirwa. Bigisha kwanga amategeko atariyo, amategeko abakandamiza, amategeko abarenganya. Babwira yuko batazokoresha inguvu ahubwo bazokoresha kwicisha bugufi, ico yise la non violence. Kw'ivyo barenganyamwo vyose vyaba ivyo bagura bakabafata nabi canke amamodokari bagenderamwo bakabafata nabi, ko bakwiye kubihagarika. Iyo ngingo rero bari bumvikanye ko aca ayitwara mu rusengero kugira ngo arabe yuko abanyagihugu canke abakirisu bayitahura. Ingingo twayizanye imbere yanyu, hasigaye yuko muyemeza canke mukayihakana. Mwoba mwiteguye? Abayemeje ndabasabe yuko bohaguruka. Basha mana yanje bose bayemereje rimwe ndakurahiye. Ingingo yuko batazosubira guhonyora mu mamodokari, bafatirwamwo nabi, bakarenganywa, kandi bari hikori nk'abandi, bagafatwa bubwa. Barayemeje ku mugaragaro bati hakuba imbwa wobimva, uzogenda n'amaguru Imana yaduhaye. Izo bisi nazo abahiriwe nibazigenderemo. Nguyu munsi wa mbere batanguye, imodokari zagenda ziri gusa. Abatipe ngaba batanguye kugenda n'amaguru. Baratse bati no, aka karenganyo ntidushobora kukihanganira. Bati nta kuntu amakori turiha ariyo basubira kuza kudufatamwo nabi. Uyu no munsi twatangura kuvuga duti ntituzosubira guhonyora mu modokari dukumigwamwo, kiretse habaye ibiganiro bituma ingingo nk'izi ziturenganya zivaho. And you know, when we planned the bus boycott, we said if we could just get about 50 or 60%. Abazungu bonyene nibo bariko barazurira, nabo bari bangahe? Abirabure bari bice 70%, abazungu nabo bari bice 30%. Abirabure baravuga bati abagabo, abagore bose bagenda n'amaguru. Bati hako dufatwa nabi mu miduga, mu mabutike, natwe turi hikori nk'abandi, kizire ntidusubira guhonyora mu modoka. Imodokari zagenda ziri gusa, zirimwo abazungu gusa.
nta gihe caciye zaciye zija mu maparikingi, abirabure nabo bagenda n'amaguru. Amaguru ntiyahengama. Ibi bintu rero vyatumye ubutunzi bubapararize. Abantu bashigikiye ibi bintu batangura kuba benshi, abirabure barashigikirana. Martin Luther King atangura kuja mu mareta atandukanye asigura ivy'akarenganyo bagirirwa abirabure, arababwira yuko afise indoto ko umunsi umwe ivyo bizorangira, abirabure bakangana n'abazungu imbere y'amategeko. Yatanguye urugendo ari kumwe n'abantu 2,500. Igihe uko cagenda kiragenda niko batera biyongera. Nkaha yariko agirisha ikoraniro ahitwa Washington, hari abantu 250. Murumva ko bari abantu benshi cane, mwiyumvire mu yandi mareta nayo. Aha niho yashikiriza ijambo ryahinduye isi, yavuze ngo ndafise indoto. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Mu nyuma rero leta yahavuye ibona ko vyakomeye, sentare nkuru ya Amerika isinya itegeko yuko abirabure n'abazungu bangana imbere y'amategeko. Abirabure baratsinze urugamba. Iri jambo Martin Luther King yashikirije avuga ngo ndafise indoto, niryo ryatumye aronka agashimwe k'amahoro kamwe bita Prix Nobel de la Paix. Mw'ijambo ryiwe uwo munsi aravuga ati nta kindi catumye dutsinda urugamba atari ukwiyemeza twari dufise. To end the long night of racial injustice. I accept this award on behalf of a civil rights movement which is moving with determination. Ati twahagurutse kugira ngo twanke akarenganyo tugirirwa gahagaze kwikumira rifatiye ku ruhu. Ati naserutse rero kubw'abaharanira ubutungane n'agateka n'uburinganire ku banyamerika bose. And a majestic scorn for risk and danger, to establish a reign of freedom and a rule of justice. Ati hari abafashwe barafungwa kandi bariko baharanira agateka, ubutungane n'ukwidegemvya. Mumbabarire, ijambo narondera rero n'iri jambo yavuze ryitwa determination. Determination ni ukwiyemeza ukomeye. Determination ni nguvu zituma vyose bikunda. Rero muri aka karenganyo, muri aka kagaye, abanyamerika babirabure barahagurutse barongowe na Martin Luther King, baravuga bati ibi bintu ntidushobora kuvyemera, ni mpaka duharanire ubutungane. Mwibuke ko hari ijambo rivuga ngo hahiriwe abaharanira ubutungane. Aha rero ncavuga nti reka tuvyirabisheko. Koko abarundi ngaha turazi ivyo turimo. Koko abarundi turageraho dushika tukavuga duti oya birasi turiyemeje. Baragize bati oya aka kagaye wapi, turanse kugendera mu modokari zabo, tugomba tuhagende n'amaguru. Murumva uku kwiyemeza, uku kwari kwitanga. Nta muntu n'umwe atoryoherwa ariko agendera mu muduga, ariko akagaye akarenganyo bagirirwa baravuga bati oya twemeye kugenda n'amaguru. Nivyo mu Burundi turashitse ku rwego rwaho akagwi k'abantu bari kurushi barya amafaranga yari kugura igitoro cofasha abarundi gushika ku mezi 2 buri mwaka.
abo bantu bazwi ayo mahera bakayarya bakayaherana abarundi nabo bariko baragoka sirabwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka nani $47 miliyoni samezi 2 y'igitoro cyamwimvira nk'ubwo busuma nk'ubu mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda bakagenda n'amaguru kandi tukabizija ko yategeza gukora aba bantu baridegemvya abarundi nabo bamerewe nabi akani twovuga vraiment yuko arakarenganyo abarundi bariko baragirirwa izuba ryaka amahera yari gukoreshwa ku neza y'abanyagihugu kugira ngo babeho neza ariko arakoreshwa mu kubaka amahinguriro y'abantu mu mahanga abo bakaguma ngaho vraiment bidegemvya tubabona ngaho amahera ari kugura igitoro biyivye bashira mu mufuko yabo baja kugura amazu hanze kuko ntaho mbona aho bayashize kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze bakora amahinguriro hanze nawe nyarira bariko barubaka amahinguriro hanze kwivyo bihera ntaco mu bikoresha nako bahenda arababona ngabo ati ivyo bihera ntaco mu bikoresha sindiko ndababesha oya vraiment akasakarenganyo turiko turagirirwa twebwe abarundi amahera yari kuvuza abarundi yose bagakeceza turorera orondera ry'amahera burya butarebe yagiye he mayondora cyaraba hasi mayondora mwayashize he voilà mayondori niwe yarabijejwe araravye hasi amustere bwagiye na musiteri mu bari babijejwe arabajijwe ati bwagiye nta nyishu ubutare bwari kuvuza abanyagihugu ubutare bwari guteza imbere abanyagihugu vuga ry'amahera yagiye umunsi umwe nzobahamagara mwese munsigurire yagiye ry'amahera gushika nubu abo bantu ntarabahamagara ngo bavuge yayo mahera yagiye ahubwo baciye badugirizwa amapete ivyo kubera abarundi dutekereza turahora ariko ubu turiko tureraguza twabuze ingene twivuza twabuze igitoro sirivupe burya butare bw'ikabarore twufata amahera yavuyemo yose tukayegeranya uburundi bwose kuva ko ari ubwoba twose kuva ko twabuze igitoro kuva ko twabuze umuti kuva ko twabuze ibarabara burya butare bw'ikabarore bwari kubaka ibarabara ry'Ubujumbura gushika ikabarore voilà murumva yuko Burundi butunze ariko bukeneshejwe n'abantu bari kurusha bagedera ivyabwo gusa kandi abo bantu uwo kubesha ngo ntibazwe barazwe akase karenganyo gantuze turiko turagirirwa hejeje kutwiba dutubitse uwavubi nabo bagashabaza bakarya amabrochette bakanywa n'injabuka ngo norega basha ngo ukenetse ubuvamwo ryari gacuza rero we kuri abadadukaye mu kabare ngo ubukenetse uzova mu gutega yemwe ngo raba nawe ariko yirera amabrochette kuko aba n'impande yiwe yivye bo bariko baramitwa nawe ariko ajya amabrochette abo yivye babona agacabwira ngo me ubukenetse uzova mu gute kugira abasamaze ntimumenye kuri abivye ubu baradusamaje baratugotsa injabuka amabrochette bacisha hirya no hino imiduga myiza ivyo vyose bakabigura mu vyo batwivye none vraiment aka karenganyo hari umuntu yokemera kwisi atari twebwe abarundi amakori dutanze bakagedera ku murango riva kandi bakaguma bidegemvye ntihagire numwe abafata amakori bantu b'Imana bagacumita mu mifuko turavira abahungu bawe muri kumajya muri ita etaje ntibariye bararengeje nabateka mitwe gusa nguma mutora ivyo abene igihugu bagenewe mukabitora mwenyene kubera iki aho kajagari twaciyemo kose gahagarare ati muguma mutora ivyo abene igihugu bagenewe kubera iki muravyumva akakantu murumva kakagaye murumva kakarenganyo tugirirwa amahera yari gufasha wa munyagihugu ari ku musego mu mifuko yabo akasa karenganyo vraiment kandi kibabaje nayo mafaranga ahera mu mifuko yatwebwe ujyashika mu gisagara cya muri me ahera mu mifuko yatwebwe ivyo ndiko ndavuga byose murumva yuko aba bantu aribo bavyivugira ati none aya mahera kugira ngo arashika muri meri akorokera mu mifuko yacu abasuma batembagaza igihugu cose vraiment tugume dukoma amashi haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kuri igihugu ndababwire zacabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba
n'ibikoko umuntu ugasanga ni miliyarderi ngo ufise miliyaridi agaca agaragara akagahara afise ibijipo 50 ngo ningo n'umugabo ubugabo bwahe buri shetani. Reka ngome ngeze ngaha sinoja ku madosiye yose ngo ndayaheze menshi murayazi. Mugabo mukuru w'igihugu wenyene aca asubira kaza akatubwira ngo tubayeho neza turanezerewe kandi amahera yo tubeshejeho neza azi yuko yibwe n'aba bantu kandi atani cakozwe kugira ngo bashigwe imbere y'ubutungane. Tugume dukoma amashi urabirirwa bararira babuza amahera yo kwivuza baririre nde baririre abo bafise ivyo bijipe. Tukuma tubona ibintu nk'ibi rero ati ubu rero turanezerewe tumeze neza gose. Je ndavuga nti aka n'akarenganyo katagira uko kangana abarundi turiko turagirirwa kuvuga duti turakeneye ubutungane aka karenganyo gahagarare. Je ndumva yuko tutoba tugize nabi. Martin Luther King aravuga ati umuntu abona ikibi akacemera uko nyene aba ariko aragifasha yuko kigwira. Ati umuntu abona ikibi kiriko kirakogwa hanyuma ntavyanke ntavuga ati oya aba yifatanije n'uri ko aragikora. Je ibintu ndavyiyumvira ko ndavye ubuzima tubayeho nubwo twategerezwa kubamwo nkumva norira nkumva nokoma induru. Jewe aka karenganyo sindagashigikiye na gatoya aka karenganyo ndakanse. Bure hashobora kuba hari abandi bantu nabo nyene babona aka karenganyo. Je ndabona yuko dukwiye gufatana urugendo kugira ngo duharanire ubutungane kugira ngo duharanire ukuri kugira ngo tugaruze umunezero satani yatunyaze. Nari nifuje rero kuri no munsi ugira kane wo kwisonzesha ko dusangirira hamwe iri jambo ry'Imana ngo Dawidi ahungira i Adulamu. Ni jambo ry'Imana dusanga muri Samueli wa mbere igice ca 22 ku murongo wa 2. Haravuga ngo nuko Dawidi avayo arahunga aja mwisenga i Adulamu. Bukeye bakurube na bene wabo bose bavyumvise baramanuka bamusangayo. Ngo kandi umuntu wese yari mu magorwa n'uwari n'umwenda n'abagendana imyidogo bakoranira kuri we aba umukuru wabo. Nuko abo bantu bari kumwe nawe bari nk'amajana 4. Ivyo hari abavuga ko banezerewe kumbure hariho n'abandi batuntuye. Dawidi yaramerewe nabi aba bantu nabo bari batuntuye ngo amadeni yaza ari mu kubaniga bagendana imyidogo akarenganyo gutwazwa igitugu kugirirwa nabi guturatuzwa kwicwa ngo bari mu magorwa. Cabona rero bo basangiye amagorwa batireka dufatanye urugendo. Uru rugendo turimwo ntivyokunda ko turufatanya n'abantu bahimvye abo niho baca batugwanya ariko ntaco nabo barakenewe nibo motivation yacu. Abantu mwese mwumva mubabaye mu mitima kubera ibi bintu biriko birakogwa kubera aka karenganyo tuje hamwe dufatanye urugendo duharanira ubutungane duharanira ukuri duharanira amahoro kandi ahari ubumwe byose birashoboka. Ewe mvuze abantu boba bashitse ku rwego babazwa n'ibi bintu biriko birakogwa kino gihe kuko hari abariko baravyungukiramwo nabo ataco bibwiye. Aya makori dutanga bagashira ku mifuko yabo turavuga duti dutanga yaje mu mifuko yanyu. Gituma navuze nti okay muri iyi misi 40 kugendera mu miduga tubihagarike, kunywa inzoga tubihagarike, twibabaze kuko aya ni amakori tuba turiko turabaha bagaca bashira mu mifuko yabo bakigurira amajipe canke bakiyubakira yamazu. Bariko barikubitira inyama na ruinare muri ya makori dutanga ngo none ngo ubukene mubona mwewe tuzovamwo gute. Ibintu byose tugurira mu isoko zaba impuzu vyaba ibirato nukubihagarika ntituzopfa ngo nuko tutabiguze. Iyi niyo ya discipline nababwira. Birabure bo muri Amerika baragize bati oya ibi bintu ntidusubira kubikoresha.
ntidusubira kugendera mu modoka, ntidusubira kugura ibi nibi gushika yaho ubutungane buzokorwa ngaha muri Amerika tukangana imbere y'amategeko. Bobo barabona neza ico bariko baraharanira. Je ndiyumvira nti none twebwe abarundi koko turazi ico tugomba, tuzohagarara uko nyene cizane ataco twemeye guheba ngo twibabaze. Hari ico twebwe tuzofa dushitseko, guharanira uburenganzira bwacu. Ikisi gicumuro ivyo ahandi bari bafise uburenganzira bwo kuja mwibarabara bakerekana akababaro kabo, mugabo twebwe ubwo burenganzira twarabwatswe ntabwo dufise. Kuba tutabufise rero dusha twicisha bugufi tugakora uko dushoboye. Nzi neza yuko abarundi ari ndyarya bakwereka yuko muri kumwe kandi mutari kumwe. Ubu tugomba tubitunganye neza ku buhinga bwa none, fatanya urugendo rw'amahoro n'abantu batahura iki cigwa kandi bakingiwe neza. Abantu nyene bakora ibi barasutse icuka c'ubwoba, iterabwoba mu Barundi. Ubu umurundi wese agendana ubwoba. Mu gihe dufise ubwoba rero nta kintu na kimwe twoshikako. Ariko kandi kubera yuko tuzi yuko iryo terabwoba ririho, dutegerezwa kubikora neza gushika yaho uri mu rugendo rw'amahoro akingigwa bikwiye. Tuzobikora ku buryo abo turi kumwe atawubona uwundi, mugabo twebwe tubabona. Nibaza yuko mutahura ico ngomvye kuvuga. Geze yuko abantu bari mu kuri, abantu bari seriye, abantu babona vy'ukuri aka karenganyo, harageze ko bahaguruka. Jewe murazi yuko ntavuga ngo haguruka mufata imiheto, ngo haguruka muje mwibarabara. Oya, harageze yuko duhaguruka tugakoresha ubwenge bwose Imana yaduhaye kugira ngo dusasagaze amahoro n'iterambere birama mu gihugu c'u Burundi. Ubuhiriwe, ubuhimvye siwe ndiko ndabwira. Ndiko mbwira umwe ari mu magogwa, umwe ari mu madeni, umwe ari mu myidodombo, umwe ari mu karenganyo, umwe agawa, umwe afashwe nabi, umwe ababaye mu mutima kubera ibihe arimwo. Reka ngeze ngaha nibaza yuko ubutumwa mwabwumvise. Imana nibahezagire, reka twibananirize urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ubu butumwa bukora ku mutima, aze dufatanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mbega twokwidoga, tworira, twobabara, twoba mu magogwa kuzogeza ryari? Hariya muri Amerika abanyagihugu bababaye bagomba guturika. Martin Luther King babajije ati, uyu mugambi tuwukore, ejo ntituzosubire kugendera mu mabisi. Abanyagihugu baratse, baduza amaboko hejuru, barahaguruka bati tuwukore. Wewe nawe uri kuranyumviriza, hari akantu koba karakunyengetera, tubikore, tubigire natwe. Aho wabikora n'umutima wawe wose ugomba ko igihugu cawe gikira. Aba bantu baraba patriote, wewe nawe vyifashe gute? Aho nturindiriye gukubita inyama, kunywa inzoga, kwiryohera, abandi bamerewe nabi, abandi bariko baraganya.